mu nkundire gato ndabasharinga gato ku kijanye na green card. Dufite kwezi kose ko kumva ko twidagadura green card turiko turayikina canke turiko turagerageza amahirwe. Benshi rero ntibazi green card carico. Iyo green card rero baravuga ko ari visa iri permanent, nukuba no gukorera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikinwa gute rero? Shalom shalom, mumeze neza? Jeni sawa, meze neza kabisa. Urabona ko ibintu byose aba ari umunezero. Shima Imana kuba naramutse amahoro, shima Imana kuba byose bimeze neza. Ndamutsa mwebwe aho muri hose, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu gihugu hagati, ndi mu Burundi, abari hanze y'igihugu, East Africa, Africa, all world, ndavuga aba diaspora n'abandi. Suye kwaramutsa ku mazina yiwanje murayazi, ni Pastor Nahimana. Ayo niyo mazina papa na mama bashoboye kumpa. Hanyuma uyu mwuga canke mu bikorwa bimwe bimwe nagenda akora, nza kuba nitwa Israel hanga ry'Imana, nyitwa Timote canke unyite mastermind. Uyu munsi ndi ku kazi wanje, ndumva neza no gusura kubakira. Mu nkundire gato ndabasharinga gato ku kijanye na green card. Green card iri kirakinwa muri iyi period kugera itariki 5 zo ku 11 season pompa, niyo tariki ya iri limite. Bisigura iki? Dufite kwezi kose ko kumva ko twidagadura green card turiko turayikina canke turiko turagerageza amahirwe. Benshi rero ntibazi green card carico. Green card ni bimwe mu mahirwe leta zunze ubumwe za Amerika canke United States of America bashobora kuba batanga karyo ko guhabwa visa yo gutura no gukorera mu bihugu bya Amerika. Tavuga leta zunze ubumwe za Amerika, les États-Unis. Iyo green card rero baravuga ko ari visa iri permanent, nukuba no gukorera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu rero abarundi benshi barafite ama confusion, none iyo green card kino gute, bigenda gute? Benshi bavuga ati namahirwe irevre namahirwe urakina hama inyuma y'umwaka bakaduha resulta. Ikinwa gute rero? Nivyo tugiye kuba turaba. Jewe ubwanje nayimaze iminsi ntari hafi, ariko nishimye gukora ino video kugira ndabasharing naje ngira nkine personal muri kategori wanje nk'umucelibateur, ariko kandi hari ama kategori menshi ku bantu bubatse, ku bantu baba divorced, baba abantu batakibana n'abafasha babo, kwa afise imiryango, kwa afise abana, n'uburyo ni bwinshi, cyangwa ugashaka ugakina double chance, ibyo bitwa double chance. Nkaje nkafite nk'umufasha wanje nkakina nk'urugo, hongera tugakina tete par tete, umwe wese agakina ku gatwe kiwe. Mu nkunde rero ngiye kwa ndayibereka je ubwanje ndi ku kazi iwanje, ngira timu yiwanje tugiye tubaye dukora ico gikorwa, twese turaye muri system, na jewe uyu munsi neza kurara muri system. Mu nkunde rero jewe ngiye kubereka akarorero kamwe kuri jewe nyene, mu nyihangane aho nza gukoresha indimi benshi batamenyereye, aho nza kuvanga indimi mu nyihanganire, ndaza kuba mvanga indimi kugira ngo tugende dutahuzanya. Behind camera numwe adufasha kugira amasanamu n'amajwi ameze neza. Iyi ni World Vision TV. Wibuke gukora sabone cyangwa subscribe kwa kwino channel yacu, kuko tugiye kuba dukora ibintu byagutse mu kwiga mu buryo nk'ubu, myidagaduro cyangwa entertainment, mu bintu bya showbiz eka n'ibindi. Nizere rero ko tugiye kuba tubana. Nanje ubwanje ngiye kuba fata ifoto nambaye umwambaro w'akazi, ariko uyu ngiye kuba ndawukuramo kuko hariho ama condition atemewe. Kwambara impuzu yera ntibyemewe, kwambara amarunette, kwambara amahereni nkiye kutene mfise mu gutwi neza kuyikuramo kugira ntigaragare, kwambara ishapo, muri make witunganye neza mu isura yiwawe. Ikindi nuko vyibuze mu mwambaro wo kwambara ukikwiza, ndavuga hano mu izosi. Je nambaye umwambaro w'akazi, nambaye no mupira, mu gisagara ca Bujumbura zindutse hakanye, nashizemo agapira, ariko ngiye kuba nkuramwo imyambaro yose sigarane Lacoste afise indani, kugira ngo nanje ngerageza amahirwe nk'abandi, kugira ngo nze ndabe ko nanje mu kwezi kwa gatanu tuzoba turiko turaverifya result cyangwa resultat zizoba zavuye muri post tuzoba twakoze, ko nanje nzoba ndimo muri izo mvo, nanje nditunganya. Ariko kandi iyo foto ifise n'ama condition, iteza kuba ipima 600 x 600 pixels par centimètre au millimètre. Muma centimètre ikayipima 5x5 ou bien 50x50, kandi ugiye kuyiposta ikaba iri under ya 240 kilo octet.
ibi bintu mu byumve muraza kuba mugenda mubisobanukirwa mugenzi wa ndiko ndapost muri make ni foto iza kuba ifise fond blanc atari ya yindi artificiel cyangwa ucrayano ni fond blanc ngiye kuba nifotoza mu kibanza ciwanje nateguriye ku kazi ndaba nkora ibintu bya photo passport n'ibindi ibyo murayimenyereye esanzwe nkorera muri ville soon as possible tuzaza tubabwira n'ama service yacu muri Top Service Burundi kimwe mu kigo sanzwe nkoreramwo ni kigo cagutse bientôt muramenya byinshi hama kandi iyo foto ni foto iri no editing ifise quality first of all kandi atabwo yedise muri make formula ari ya formula nyene iba iri ngaho ngiye rero ko ndayibereka je ngiye gukina je personal kugira nanje ndare muri system nanje ngerageza amahigo hama munkurikirane je ngiye kwa mfata ifoto iyi myambaro nambaye ndabanza nkuremwo ijire y'akazi nkuremwo no mupira nambaye hama dukomeze tugira murabona ko natanguye kuba ndayikura iyi ni jire y'akazi n'uyu mupira ndawukuramwo by the way kugira ngo ushobore gufata ifoto imeze neza let's go twagiye ndasigara mu mwambaro uri clean nafunze na buto ya nyuma ngiye kuba mfata ifoto nanje nk'abandi mfate ifoto nk'abandi ndaja mu kibanza cyabigenewe aho gufatira ifoto avec formula inyuma hama kandi ndibaza uza kumfotoraza kuba tuza kubereka ifoto tuza kuba twafashe cyangwa resulta yayo kuko vyose na maleg uko tugenda turabikora let's go nishimire kubana namwe mwino emission kwigisha gute ushobora gupostira kuri visa ya Green Card Lotery 2026 canke 2026 niho abariko barakina ubu unyo bazokumva ko bashoboye gukina muno mwaka bazoba selectione mu uyu mwaka muri me bazokora bazotangura gukora process zo kuja muri America akaba ari visa izotangura kuba valable 2026 canke 2026 gumana nanje rero ngiye kuba nja ahantu dufatira ifoto nziza cyane itagira gasembwa guco nuzuze n'ibindi bindanga kuri platform cyangwa kuri system gumana nanje rero ndakwipfurize amahirwe nawe uriko urakina mu no mwanya wewe ugiye kuba wifashisha ino video nizera ko ejo cyangwa hirya yejo bizogenda neza kandi wibuke kugira muri commentaire akantu taza kuba utahura comment section akantu taza kuba witahura ubundi kuri ngiye n'umupira wanje nakuyemo ekutere kwa ibintu bimeze neza let's go. Yes, ahandi muri cha kibanza cyabigenewe aho ushobora gufata ifoto nziza ngiye gufata ifoto ndayifatwa n'umwe muri team y'abantu banje ni foto nziza ifite amaregle murabona inyuma ifite formula iza kuba imfasha no kutarema ya fond artificiel ahubwo ari fond yera nyene hama nkafata foto iri quality amfise ico bitwa godox iza kuba ishiramwo lumiere ikwiye atari ya lumiere nza kongeza na machine canke muri Photoshop cyangwa Adobe Photoshop iza kuba idufasha mu biki mu kumva ko baza gutora isura yiwanje isura imeze neza guco kugira nze kuba mfata ifoto nziza cyane mu kibanza cyabigenewe. Okay, reka tugende mbanze fate iyi foto ibikurikira turayikorera kuri machine no mu kibanza narindimo. Ifoto mu kuyifata harimo amaregle ariko aragerageza kuba agera lumiere itaza kompika cyane mu maso kugira nze kuba ntora poyi wanje canke urukoba rw'iwanje imeze neza jewe nza kuba ndi fix aza kuraba kama épaule agororotse neza izosi rigororotse neza yongera arabe kamatwi aboneka neza ndasubiramwo ni formula ama épaule amere neza mbe fix arabe kama épaule ameze neza izosi rigoroye neza kandi arabe ko amatwi agorotse neza jewe ico nkuru bwanje fixa amaso kuri kamera cankwe appareil iza kubirikira mfotora kugira ngo n'amaso aze kuba araba neza cankwe aze kubaboneka neza. Okay, twagiye.
nkuko mubibona iyi ni imwe mu foto bahejeje kumfata bafashe foto nyinshi ariko iyo nza kuba mpitamwo ni imwe muri izi isa 42 ni iyi rero niyo ngiye gukorera kuri za size batubwira ni 600 x 600 pixel ngiye kuba itaza kuba irenza 240 kilo-octet ngiye kuba ndayikorera muri machine aho neza na neza nza guca mpeje kuyishira kuri zo size ndayipostira muri system twagiye. So ubu rero ndavuye mu kibanza cabigenewe mpeje gufata ya foto nafatiye kuri fond blanc ndagisubiramwo nafashe ndi fixe nayifashe kandi ndiko ndaraba muri photo appareil photo yari kiramfotora ndatena konte ko aratena konte wari karamfotora ko amapora ameze neza kandi ko byose bimeze neza. Urengiye kuba ndabereka ndi kuri ecran zanje ariko ndi no kuri ecran ya machine yanje ngiye kuba ntora ya foto ngiye appareil photo yamfotoye ngiyi iri imbere yiwanje nayo yamfotoye iyi ni foto yiwanje ndibaza murayibona ngiye kuyiconnecta kuri machine yiwanje iyi ni appareil yafotoye ngiye kuyiconnecta kuri machine yiwanje ngira nshobore gutora ya foto ngira nkinishe ngira nshire muri system ati rero bigenda gute genda connecta kuri machine yiwanje ngira nshobore kuba notora iyi foto ndiko ndanakora pardon ndiko akantu katariko karagenda neza ubu ngira ntore ya foto yiwanje muri appareil ndablanchije appareil yiwanje Nikon D7500 muraza kuba muyibona mu ka video muza kuba muriko murabona kuri ecran yanyu ngiye kuba ntora rero iyo foto iri muri appareil ndinjira muri appareil yiwanje kugira nshobore gutora ya foto nziza nashoboye kuba mfata ico nkora ndayikura muri appareil and then ishobore kuja kuba ndayikina aya n'amafoto y'abantu bose tuba tumaze gukinira aya by the way muvyibuke ko ndabibabwiye ndanafasha n'abantu kuba nshira abantu muri system kubafasha gupostira gufata izo foto nkuko sanzwe fata ama foto passport ku kazi kiwanje hanyuma nkazibatunganiriza nkongera nkazibasohorera bitaye ko nkanabasabira nkanabafasha gupostira akana kantu ntari bwababwire ariko ndaza kuba ndakagarukako ngiye kuba ntora ya foto yiwanje ntoriyi niyi kuko zose nico kimwe ndinjira mu nkundire niho nayingishika ku kazi mu kano gatondo uyu munsi turi mercredi le 9 cyaburi gihe nshitse ku kazi ni le 9 octobre nshitse ku kazi ndagerageza ibintu byanje byose bikaja ku rutonde. Izi foto rero nizo ngiye kuba nkuramwo imwe ngiye kuba nshira kuri za site cyangwa kuri ya za mezire begzija murazibona ni statu ariko jewe aha iyo ndabamwo ni kwije ibisabwa ngiye kuba ntora iyi murabona ko amapore ameze neza amaso yanje na fixa muri appareil byose murayibona then ngiye kuba ntora iyi ni bon atakindi niriwe ndakora ntabwo nongereza umuco nta kimwe nkora atakindi niriwe nkora ni ifoto ngiye kuba nkinisha aha rero dutene compte murabona ecran yiwanje ifoto nashoboye gufatwa ni sishobora kongeza lumiere iri artificielle lumiere ni ya yindi nyene yafatwa na appareil inyuma murabona aho fond blanc nta kindi nteza kongezako jewe aha shira kuri za 600 pixel nizo shirako iye ngiye gucreya kugira nshire kuri za 600 pixel hano murayibona hari hama milimetre jewe cyo nkora nja ku ma pixel aha ico nca nkora shiramwo 600 pixel no ngaha hauteur shiramwo 600 pixel couleur ni blanc ntacyo za gufasha kuko nubundi sanzwe iri blanc ngiyi ntuze yiwanje ico nca nkora iyi foto ndayigira ho cadrage nkeneye
nkeneye muvyibuke ko nkeneye 50 ico nca nkora nkeneye ama epole kateza kuboneka neza mu birabe neza abantu muri ko muradukurikirana kama epole ateza kuba aboneka neza mu buryo bugaragara. Uyu ni jewe muri ko murumva iju ryanje ndagerageza kwishira kuri urabona ko ama epole nimwaraba neza aza kuba arangana mu buryo bumwe canke ubundi murayibona ngaha. Ico nca nkora ndemeza ngaha ngiyi ifoto je ngira nkinishi ngira nkinishi murayibona ama epole aragororotse izosi aha ni bon izosi riragororotse aha ndemeza. Uyu ni jewe kuri za mezire ziwanje. Ico ca nkora iyi ndasize kuri 50 fata iyi foto ca ndayijana handi hari kuri 600 pixel ngiyi aha rero niho ca ngerageza kuyajusta ni control ni art fata kugira ndayajusta itarinze guta dimension nkayishirako neza kuri za 600 pixel na creya ndaza guhava nkora zoom kugira mushobore kuyibona neza. Control ndashobora gusubira inyuma uravyanje ndayihindure mu gifaransa ndashobora gusubira inyuma nkagerageza nkashira neza kuri za 600 pixel atakaerere na kamwe kabayemo. Uyu ni jewe kuri 600 pixel uyu ni jewe ndagasubiramwo nta kantu na kamwe ngira ko tushaje nta na kamwe. Uyu ni je ndi kuri za 600 pixel ca niyemeza ifoto yiwanje ubu irakwije ama condition nubwo no cancomora ya appareil nta kazi gifise nakuyemwo foto yiwanje. Ubu rero foto yiwanje bisaba ko ndayaregistra ahantu nza kuyitora ndagiye kuyaregistra muri premier mercredi le 9 octobre eyi ca ndayandikako pasteur photo green card photo green card mu byumva uteza kuyishira muri format JPG ndagasubiramwo ucishira muri format JPG ukocuja kwa registra. Iyo ugiye kwa registra uratena konteke ya foto itaza kurenza 240 kiloctet sinzi ko muyibona ngaha aha jewe iri kuri 239 kiloctet kandi iri kuri quality iri maximum karite ya nyuma urabona ko itarenza 240 kiloctet muri make begzija nturenze 240 kiloctet 240 kiloctet jewe ndi under cyangwa ndi su ya 240 kuko fise 239.2 kiloctet hanyuma ca ndayisavinga okay. Ubu rero ndagiye kuba mpostira na ya foto yiwanje ngiye kuri internet foto ngiye ndavuye muri Adobe ifoto hano nayishize ngiye izi nubwo noca ndazifuta naheje gukuramo iyo ngira nkoreshe ni yanditse ko pastel photo green card. Nje ndaja kuri moteur de recherche ariyo yose nyimba uja kuri Chrome cankwe Mozilla Firefox canke izindi Explorer n'ibindi byose urahashika. Je ngiye kuri Mozilla Firefox ndinjiye ndi kuri site ya Mozilla Firefox ndibaza murayibona kuri ekran yiwanje jewe aha nubwo yandikira green card ukandika green card aha hejuru murabona ko hariho handitse green card Lotery 2026 inscription canke green card Lotery 2026 inscription cyane ifyondera ngaha bisanzwe aha nimwabona muraza kubona electronic diversity visa programs USA Department of State Government 2026 diversity visa Lotery program registration. Je uconza gukora ninjira muri electronic diversity visa program ndibaza murayibona nakritse ko moteur de recherche connexion nubwo itari trop vite ndayinjiyemo hano biransaba hano murabona anglais langue iri mu Congereza source iri mu Congereza ariko langue iri cible en France ndashaka guklika hano kuri traduction hano banyeretse rero yagize traduction yavuye mu Congereza ngiye mu Gifaransa ça dépend
urashobora kuba wumva icongereza ukigumira mu congereza, uwumva igifaransa ucugira traduction kugira ije mu gifaransa. Hano chanja izi zose ndazisimba diversity 2026 reka nsubire mu gifaransa kuko nashize mu gifaransa. Iyi divi 2026 instruction ndayisimba ni exemple de photo, barakwereka ama photo hamwe ama exemple y'amafoto hamwe ubushaka kugira. Aha rero jengira début de l'entrée canke we uri kurakoresha icongereza harimo beginning, iyo nico kirimo. Je rero ndinjira kuri iyi mu kugira beginning, urinjiramwo imaze kuba yinjiramwo connection no bitameze neza yiwanje, ariko ndagenda. Hano hari ikintu banyeretse kugira ninjire. Aha hari imibare canke ibiharuro ubanza gushiramwo. Iyi rero mu kuyishiramwo murabona ko ari majuscule, ni muri aha ndahashira majuscule ni n, murayibona 66 canke n66 y mu nkunde nkoresha igifaransa, e ni giharuro 8. ni ibi bampaye kugira ngo iyi code niyo baguha kugira ngo nje kuri site kugira bashobore kumetriza kutari hobo, then kutagiye kuba winjira muri systeme yabo. Tezwa rero kugira winjire muri systeme neza kubanza gushiramwo iyo mibare baba baguhaye, hanyuma ukagira submit nk'ibisanzwe kugira winjire mu bikuranga. Aha rero niho ngira nkorere kwa applyinga nanje nka Pastor Nahima shore kubashiramwo amazina yiwanje. Mu vyumve neza maze kwinjira muri iyi site hariho umwanya runaka utarenza umwanya urengeje mu 30 minutes komsa iraba inspire. Ubu rero nagiye hano murabona twasuye mu congereza part 1 intro information, hariho part 1 hariho na part 2 nza kujako muraza kuyibona kugira nza kuva verifya information yiwanje. Hano rero ndagiye kuba naregistra amazina yiwanje. Izina ry'iwanje papa na mama bampaye ni Nahimana Pasteur. Iyi middle name je nta middle name mfise, ariko ushaka urahasiga hagaragara no middle name. Hano gender cyangwa genre mu gifaransa ni igitsina ciwanje. Hano baraguha male éphémère, jewe ndi male kuko ndi umuhungu. Ni ku bantu bafise version y'igifaransa ni masculin. Hano bacambaza birth date, aho navukiye, année de naissance. Hatangura month, days, year. Month ni mois, je navutse mu kwezi kwindwi. By the way, ukiri ngaho urabona ko bakwereka day ya abakwereka ko uteza gushiramwo imibare canke ibiharuro bibiri, no ngaha bibiri mugabo umwaka urazi kugizwe n'ibiharuro 4. Hano rero je navutse mu kwindwi July canke Juillet itariki 9. Je neho navuka nazisizemwo muri 1997 niho nabone izuba uno munsi. Mbonera nakajya ko gushimira abavyeyi wanje papa na mama, ndabashimira cyane kwa kino gikorwa cabaye. Na rero nabone izuba bwa mbere ku isi y'amarera n'umunezero, nza kuba mbona amavuko yiwanje ari muri Juillet itariki 9 canke mu kwindwi itariki 9 mu 1997 nza kwamvukira muri commune nziza cyane yagutse, commune ya Kiremba ni hariya Ingozi. Hano je canandikaho navukiye ni Kiremba, nahababwiye ni Ngozi ni Kiremba niho navukiye. Enter above the city only, do not enter district county kwa niyandikira aho navukiye. Iyo ntahazi utahazi ucugira above the city in knowledge urakosha kano kana muga kubera uhazi nizere ko umuntu wese ari kadukurikirana ahazi. Hano kuri point ya 5 arakwereka country where you were born, aho navukiye igihugu navukiyemo. Nivyo ndo Murundi 100%, ndagenda nka selectiona Uburundi igihugu canje ciza Burundi ngubu ndabuklika ko ndabuselectiona point ya 6 cyangwa 60 point cyangwa point 6e point barandika ko country of eligibility for the DV program. Your country of eligibility will normally be the same as your country of birthday. Aha barakwereka yo igihugu
wavukiyemo will normally be the same as your country of birthday. Birashobora nka twebwe tuba twaravukiye muri kino gihugu kandi ariho tukibera kandi ico gihugu ciwacu biri normal. Mugabo aracakwereka your country of LGBT is not related to where you live. Urashobora kuba uri umurundi wavukiye nko muri Tanzania par exemple, mugabo uri umurundi bien sûr. Aha rero baca bakwereka ko ushobora kuba igihugu ciwacu kiri LGBT is not related to where you live. Udashobora kuba ukibamo nk'ubu ari abarundi baba Korea du Sud, ari abarundi baba mu Rwanda, ari abarundi baba muri USA. USA hano ntibyirirwa birabagira kuko twe turiko turondera visa yo kuja muri USA, bisigura iki ko umuntu yashitseyo ibi bitamuraba. Twe dushaka kuba twojayo no kugerageza amahigwe natwe tubone ko twojayo. Aha rero ku barundi batari mu gihugu bashaka kuba bayikina nakano karabikwereka. Uruzuza bijya byose hanyuma ukerekana igihugu ngaha wabuherereyemo. Are you claiming LGBT based in the country where you are born? Yes, jewe ndi mu gihugu navukiyemo. Nico ndimo Uburundi this time. Nkubo yaba ndi muri Kenya naca ngerageza kuvuga ko ndi muri Kenya mu gihe nuko ngenda sinmare y'igihe iryo ndahaba nk'umuntu ndahaba arategeza kugira no hano ugize no baca bakwereka option yo kuvuga igihugu uvamwo mbo igihugu bamwo mugaje kubera je nibera muri kino gihugu nigira yes nta nico nkomakoma kuko namaze gushamo kare Burundi. Aha indwi rero ni entre photographe cyangwa entre la photo cyangwa shiramwo ifoto barakwereka photograph must be submitted of the time of DVD entre kwa aha take a new digital image ni ya image iri digital cyangwa iri numerique cyangwa iri soft iri muri machine one. Use a digital scanner to scan in the safety photograph cyangwa ukayiskana je machine wanje ashara guskana photo yiwanje automatically. Aha nyene ndiko ndavuga ariko nabashije kuba no ifatira ahandi. Aha rero ni muri yaka ucuja gutora ya foto yiwawe ikwije bisabwa iri kuri bureau nashize kuri mercredi le 9 octobre ni nkishiramwo direct ngiye yaje abantu muri ko maradukurikirana murayibona kuri ekra yanyu. Hanaho mailing address ahantu uyu munsi uba jewe uyu munsi mu nkunde shiremwo avenue ya 15 numero 32. Adresse ni Milango. You are welcome brother. Milango 2 ni Mukamenge nkabamba Bujumbura la capitale. Bujumbura niho sanzwe mba. District or country province ni Burundi je country wanje Burundi. Hano postal code cyangwa code postale hano mu Burundi turiko turakoresha 0 50 code postale yiwa canke utayizi ukosha kano no postal code mugaje ndayizi iyo turiko turakorera kubo mu Burundi ni 05 01 2 3 4 5 niyo code yacu. Country selected ni Burundi ndagenda nkasubira kuba ndabushiramwo Uburundi bw'iwanje. Country where you live today ni Burundi encore ndacibera mu Burundi. Hama phone number ndazishiramwo please 257 71 45 629 iyo niyo nimero yiwanje. Address email urayishiramwo uyifise bien sûr akakana mukumba uriko urakina green card shiramwo address email cyangwa email address niyo bazokurungikira ko notification mu gihe cyo kwishurwa. Nji wanje ni Pasteur Nahiman 2021 cyangwa Pasteur Nahiman 2021 @gmail.com.
@gmail.com. Iyi email nizo gufasha kugira ubone notification mu gihe uzoba wagize. No ngaha barakubwira ati gisubiremwo i confirme email address, bisigura iki réécrire iyo email yiwawe address urayisubiramwo. Pastor Nahimana ngiye yizanye ngiyo hano baca bambaza degree wanje mu mashure. What is the highest level of education you have achieved as of today? Iyo achieve fise mu mashure ingana gute? Barakubaza primary school only, wahajije primaire. High school no degree, we wize secondary mugata degree office kosha hano. High school degree, we wahajije high school office na diploma cyangwa certificate. Vocational school, some university course ukiri mu masomo cyangwa mu nyigisho za university. University degree, some graduate level course, a master's degree, some doctoral level course kifata masomo ya doctoral degree. Jewe ni university degree namaze kuyikosha. Hano bacambaza statut yiwanje ahantu mu byumve. In married ni celibatere, ntabwo urarongora cyangwa ntabwo urarongorwa. Ndikubwira umukobwa utararongorwa ni in married. Married and my space is not in as citizen of earth. Uri mariye mugabo umugabo wiwawe ntari muri USA, urakivuga. Cyangwa umugore wiwanje nk'udufate ko yamfise umugore ari muri atari muri USA, ndakivuga kuko nawe ntacabaho cyakindi double chance ndi kubivuga. Karibu babaki double chance. I'm so sorry ndi kuri video diyo hemwa kiredi Jordan hano ni handi ukina double chance. Aha kandi hariho married and my spouse is in USA citizen. Dufate ko je nka madamu wanje ari muri USA, hano akaniko nkosha kwera iki wewe birumvikana ntibikenewe ko ndamushiramwe. Hama kandi hariho point ya divorce ku bantu bakoze divorce, widow ya mupfakazi warapfakaye naha legal separated, mwarabaye separa, mwarakoze gusepara biri legale naka. Mugajewe ndi in married kuko ndi celibatere candagakosha. Hano rero baca bakubaza ku bantu mumaze kuba number of children, abana office. Ajewe ntarabamariye, urumva nta mwana afise, mugabo nshobora kuba ntarabamariye mugabo mfite abana nk'abantu mwabyaye mutarabamariye, birumvikana. Nje rero nta mwana numwe afise, bisigura ko shira igiharuro ubusa, nta numwe afise, fise abana ubusa ntibarabaho. Canja muri continue tugiye kuri part 2 iza kuba ifasha kuba verifya yantuze yiwanje. Baraza bakakwereka uraverifya ko ivyo yavuze by'ukuri ari ivyo, k'ivyo yavuze ari ivyo. Last name yiwanje ni Nahimana, pastor. Middle name ntayo mfise. Hano gender yiwanje canke sex yiwanje ni Mar. Navutse July, navutse 9 muri Juillet 1997, mvukira Kiremba. Igihugu canje ni mu Burundi, murayibona. Country of eligibility nubu nibera mu Burundi. Foto bayirisevinze mu birabe neza, ifoto yemewe. Hano address y'ahantu mba ni 15e Avenue numero 32 Mirango ya kabiri, Kamenge. City town niberamo ni Bujumbura. Hama igihugu ni mu Burundi. Code postale ni za 05. Country ni mu Burundi. Aho sanzwe mba today, the country where you live today ni mu Burundi. Phone number ziwanje ni +25771 1456029. Izo ni nimero ziwanje. Email yiwanje ni bidufasha degree wanje ngiyi. Hama kandi statut wanje ni celibatere. Hama nta bana namwe afise. Aha rero tugeze ngaha usanze harako wihenzuragira go back. Hama jewe ngaha nahejeje byose na verifye, ubu ngira ninjiye muri system mpitangira submit.
uyu mwanya baheje kumpa message ko uyu mwanya namaze kubanja muri system na code na confirmation number namaze kuba ndayinjiramo. Bamaze kumpa ya message yiwanje barambwira ati DV 2026 submission confirmation entry received success ngamaze kuyiba handitse your entry for the 2026 university visa program was received on Wednesday n'umunsi ngiriyemwo October itariki 9 2024 isaha 4:11 nayimaze kubashika muri system. Amazina yiwanje barayampa, iyi confirmation number murayibona ngaha. Iyi rero nizo mfasha kuba ndi savinga canke nza kuverifya ko ibintu bimeze neza canke nabaye selected canke ntabaye selected, ko birashoboka na ma chance baraguselectiona hama izindi process ndazi ko nzoza ndazibagezaho igihe hazoba tugeze mu kwa gatanu. Iyi code izoba verify mu kwezi kwa gatanu aho nzoza kuverifya byose ngibi byandi by'iwanje. Ico nca nkora ndafata yantuze yiwanje kugira ndayibika data nkayikopya muri Word swat imwe swat nkayimprima swat nkayitungira soft kuri email yiwanje, kuko bisabwa ko iyi code itazotakara please. Umuntu ata iyi confirmation number iyi ntazomenya ibintu bimeze gute. Niyo mpamvu ico nca nifashisha jewe yiwanje ndi ku kazi ndayiprintinga, ndi ku kazi nibisanzwe hama kandi ndayisavinga neza kugira ngo mu kwezi kwa gatanu nanje nzoje kuverifya ko namaze kugira iki, ko nabaye selectionné canke ntabaye selectionné n'amahirwe. Ngiye namaze kuyiprintinga ko je ndi ku kazi, namaze kuyiprintinga ku muntu afite mail bazomuha ko notification nka kujya nayishizeko, ariko kandi no kuyitunga ni vyiza. Kuyitunga ni vyiza nk'iyi kuri screen wanje murayibona. Ikindi kandi kwishira kuri mail yiwawe biroroshe. Iyi ndayaregistra maze kuya ventilateur rikira menasa ariko ntaribi nkayaregistra hahandi turi mercredi hano cangira confirmation number from pastor Nahimana. Yini wanje canka igumiza muri Word ariko reka ndayishira muri PDF. Nguku rero ukushobora kuba upostira mu gihe ushaka kwinjira muri green card. Byinshi mwamaze kubibona, mwabonye ko hari ahantu uri marié aho kosha degree wawe hajya maze kuhagira barakwereka parti yo gushiramwe abana biwe mu gihe ufise abana 2 4 6 ukabashiramo nabona hagakenerwa amafoto yabo, imyidondoro yiwawe yiwabo nabyone ku bantu bafise imiryango birakunda birashoboka. Swe rero kubashimira mwe mwariko muradukurikirana. Ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana, jubwi wanje ndibwiye ko naje ndibwiye bonne chance. Wewe wamaze kuba ubikora bonne chance, wewe utarabikora urashobora kutwitura. Nimero ziwanje nizo ziri munsi nkakubwira uko bikorwa canke nkagufasha gufata foto nziza yo gushira muri system. Ushobora kandi gukina double chance ngo wewe ufite umuryango, ushobora gukina ku gatwe kiwawe canke ugakina as family cyangwa comme la famille mukagerageza amahirwe mwese. Tuzi imiryango myinshi yagiye muri Amerika kuba no gukora muri Amerika, nawe rero ndakwifurije amahirwe. Nizere ko aya mahirwe utoyapfisha ubusa. Tubibutse kandi ni kiringo cy'ukwezi hamaze kuba iminsi myinshi tuitariki 9 kuko systeme yuguruye itariki 2 itariki 5 z'ukwicumi hazoba habaye clôture. Rero ikiza woja muri systeme hakiri kare nkanje ubuje ndagiye muri systeme kimwe. Ndabasaba fasha iyi video wewe utari ahantu utwegereye, fata uyikwize hose. Umuntu kuko arashobora kwikinira akira kuba afise ifoto nziza, akira kuba afite connection, nta bindi bisabwa, ntibababeshe, nta kindi gisabwa, nta birenze. Egera utabishoboye kandi egera abantu bagufasha, kuko plus mu gihugu habamwo gukina turi benshi, plus haba amahigwe aba menshi, plus ukurikiza ajya norme, plus ibintu bigenda neza. Kandi twibutse n'abantu batabitahura yo kubona abantu benshi bariko barakina bakibaza ngo tugiye kwa duhonga igihugu. Oya, mwibuke ko iyi vizu yifise uragenda ukagaruka ugateza imbere igihugu cyawe.
nizere ko atabantu bazoyifata nabi. Aya namahirwe bari karatangwa ku isi yose yo kuba no gutura muri leta zunze ubumwe za Amerika. Wewe wabikoze kenshi subira ugerageze no uyu mwaka. Hari igihe yoba ari wewe ukurikira, hari igihe yoba ari jewe. Wewe utari bwa bigerageze bikore, hari igihe wewe wabikora rimwe hama nawe ukaba mu babaye selection. Nizere ko twese hamwe tugiye kuba dukina kugira ngo tugerageze amahirwe, na cyane cyane ko ushobora kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika ugakora ukaniga hama ukanaza guteza imbere umuryango wawe aha mu gihugu uvukamwo, uganateza imbere n'abandi. Shimye rero mwe mwari ko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera. Ku mazina y'uwanje ni Pastor Nahimana, iyi mwari ko murakurikirana ni Wide Vision TV. Kora s'abonner cyangwa ukore subscribe mu rurimi rw'icyongereza, ukore na ushiremo n'igitekerezo cy'iwawe muri comment section cyangwa muri partie ya commentaire, uko wabibonye, uko uriko icyo utatahuye ugishiremo. Hama ari cyo ufise umbaza nimero ziwanje ngizi cyangwa ndazivuze ni 71 45 679 cyangwa 69 643 izo zose ziba zikora kuri WhatsApp 2024 hour cyangwa 24 urashobora kuba ugira icyo mbaza. Ndabashimiye rero, ndabipfuriza umugisha mwe mwakinye, je nakinye nanje umugisha kuri jewe champion chance. Amafaranga ntabure mu mufuko yiwanyu, umuhezagire uva ku Mana, bashikire mwese, Imana ibahezagire. Ciao ciao and God bless you. Ciao.